cyangwa uvuye kurorera uburozi bwo guha umwana we wanje ugomeze ndakwiyicire wewe abari jewe nzokwica abantu n'ubuso abagutumye baca bakubwira ngo ugende uhumirije ugende uraca kubana kugira unyaruke rero ugende ururira abantu hewe umviriza nakubarira umukobwa w'iwanje uve ko canze ndagusatura umutwe canda kunokora ibyo mituno nakarembona n'ubone no kubona bitabona wanyumvise kurugutura kubarira umukobwa w'iwanje uveko niko ndakubarira bitabaye uko zokwica nawe urugendo agiye kujamo ni rurerure cyane amaso y'igiciro ndakwinginze amutwikire mu mpande zose reka amutwikire kugira ngo amoshe amabi amuje kure amoshe amabi yose amuje kure se kiri muwe kure satani ihunge mu vyiwe byose ihunge mu ngendo ziwe zose kamoneza kubirengeye kizima reka turashaka kubona intahe yawe turashaka uro mwigemera wazoshima izina ryawe maze akavuga kugira neza kwawe umuhe guhitamo neza uhitamo n'ukwawe ndakwingiza Yesu Kristo kugira ngo umubere maso ndakwingiza Yesu Kristo kugira umubere maso maze ahagendera hose maze muzigame n'umuryango wiwe kugira ngo uzobone kugira neza maze kuze umuryango wiwe wose kuva ko bavukana ku bavyeyi biwe ndetse no kubabanyi ndetse babone igitangaza bazabone yuko Yesu Kristo yizeye maze akora agenda n'amaguru abiri agenda mu bikorwa agenda mu mvugo agenda mu vyumba ego tutabona hose maze uhatota utawasuka amaraso yawe maze abandanya twikira runo rusago kugira ngo n'abaruramwo bose basohotse bose babone kugira neza kwawe babone imitego yose iteguka mugihe batari biteze babone Yesu Kristo ndakwingize wiyerekane nk'Imana narakwizeye nuno mwikemera kwizeye ndakwingize ngo nibizomukomoka ko byose bize bishima izina ryawe bize bishima agakiza kawe ni na mpamvu rero dusozere tukwereka ibindi byose tugiye kujamwo tukwereka gahunda zose zo kuva ngabushika bwire ndakwingize zo kwana natwe ndakwingize no mwigeme umugendera ijambo ryawe turamwibuza ku munsi turamuhiyo nyota maze abashe kuzagendera ijambo ryawe azagendera ijambo ryawe Yesu Kristo turagushimiye turakwengurukiye mu izina ryawe Yesu Kristo amen. Yesu ashimwe muvyeyi. Uriko urasenga ukame nani usengere Yesu nabikoze. Yesu nabikore rero Yesu nabikore aza gutabara waje uravogera mu nzi wanje hewe ibisigo byose bikugize ubizana ngaha hamagara rero iyo Mana yawe rezi gutabara ko wumva ishobora kugutabara yehamagaye cyane ndakumare waje gukora iki ngaha sinakubariye n'umunsi tujye duhura nibyo bisigo wenzo bikwereka nzobigukuramo muzi wandi we wahazanywe nande nawe muri kurasenga uri kuramuhumira hewe iyo Mana rero uyu munsi uyivuze rya nyuma Magiri kugomba kugira
urakwiye mwitambika nawe. Banza wiceje hamwe imbere yo kwicuye. Banza wiceje hamwe ukurikirwe. Mani biki wasaze. Ntumgerogote. Ntungorogoshore no mu bwongo. Kuko je sinotinya ngo nukoreje nakuvyaye. D'ailleurs, nta nico navyaye. Ibi je no bikora. Neza cyane. None nyica none. Nyica none. Ubwo mukore maraso mu nzu tubona. None nyica none nyica. Ngo nyica rero. Nyica rero mbona nyica. Tori imbuga itamu nyica. Naye tori imbuga itunyice duzu nyica. Nyica none. Ndakubaza ufise umvirize ndakubare uriko urazunza umutwe urabona nicabereye munsi y'urutare kiramenyekana kandi ntawisha umwotsi inzira kirashe umvirize ndakubwire rero nimba ufise inda by'ukuri uko navyumvise nashaka ndakubwira kutazobivyarira ngaha kwa papa jewe hakoye ivyarira ngaha kwa papa nobanza kuja munsi y'ivu ariko rero ivyo ntibizokunda niwe uzoja munsi yiwe ikizira kikazirira ugende iyo bayigutereye ugenda bari uza kubyarira ataraho naho ndabikubwiye uzojana nayo kuko je sinshobora kwemera buhoro kutesha agaciro urugo rwa papa utwambika ibara mu muryango twari twitwa ko turi abantu bifashe mu muryango baduhanuza turabahanuzwa jambo umviriza rero noneho reka ndakubwire n'amakuru urazi kuri mushikari kandi urazi ko ntakwanga atari ibi byabaye rero umviriza rero ku rukundo ndagufitiye je ngomba ndakubwisha inama sivyo uriko uranyoba ejo mu gatondo uzinduke kare cyane amafaranga je nzofuma ndayagurana tugende ku mupfumu aduha umuti iyo nda uyikorore ataraho naho ayandi majambo je nkereye ko tuvugana oya Tony Jesi shobora kwemera gukura inda n'ukuri urabizi ko ndakubaha nkuko wabimbwiye kandi naje ndagukunda ariko uyu mwana ntacazira ni umumarayika gute nogira icyaha cyo gusambana nkongera nkagira n'icyaha cyo gukura inda uyu mwana arazira iki uwo ni umwana ufise afise umwana aho utagirira n'isoni uri kuririza ukija kubigira waririjije umviriza wenda kubari ndagusubiriyemo je siniko natumwanye na wewe uremera ivyo nakubari utavyemeye naho ndashaka ndakubwira iki umuntu azogifobora wanse ko bica mu neza n'umuntu nawe bizocamo ataraho naho wewe aha mu rugo kwa papa ubigicibwa nta muntu akeneye kukubona sigeneye no kukubona uko Jesse nkeneye kujanda aho nca hose bagenda barandaba bazi ko turi umuryango wifashe ndashaka ndakubari ndagusubiriyemo ndafise amatwi yikumva urafise ndashaka ndakubwire rero sinkeneye guta umwanya kumwe na wewe ivyo ndakubari nta n'umwanya munini ufise wo kuvyimvirako ndaguhaye amasaha atarenze 10 urabona 12 bitegerezwa kugenda uko ndabivuze wewe nta mahitamo yandi ufise ndabikubariye
aho ubonaga muvyeyi nje kukuganyira kuri ni ukuri abavyeyi tuvyara ubu mbega novuga ngo ni ukutamenya kurera novuga ngo turi n'ingorane tugira ingorane twararose n'abo bana sinzi ingene novyita habaye iki uretse wa mukobwa wanje yarahiye arumutsa neza ko adashobora kubana na musaza wawe hewe yazingamiye kuri ca kimuga canyu ntiboshobora kuvuga urumva umwanya wose ni magogo umwanya wose ni magogo umwanya wose ni magogo itelefone ni magogo ariko ararota ni magogo yicaye ateka ni magogo none ga ntuzewe ubuho rero ntuzi ibintu asigaye akora nagiye mbona yakweza bamwe bagenda na bya bitabo nimba ngo ari bibiliya nimba ari injiri ntumbaza ndabasanga muri yanzu yanje ega nagira ndabamara nimba ugita natoye urazi ko ntafyina hewe neza na neza aca aritambika ngo uyu rero ngo mukugira umwice ngo banza kunyica ndakubwira ikintu camukijije nuko ari kinege iyo mbona rifise uwundi mwana nsigara ndaraba nari kuba namuhejeje kera ndakurahiye cyane nabibonye kera barakaza ngaho akabura amahoro ibuka ibintu yarinze akora imbere y'umusheri wiwe musaza wanje nanje turi kumwe bo yari kureka kubikora gute ibaza no nk'ibyo nta gishasha ubwiyeje urumva nyene basi nyene ndakumvira akagongo nk'umuvyeyi kandi wihangane ariko mana jesi mbona none kiya kigugu kizomumarira iki koko hewe mugabo urazi ikintu rero ngiye gukora mugasinobere kuko aha jengira mpamagare inarume kubera aramutinya aze nawe avumagure agerageze urumva akuruguture hanyuma ninabona ibyo byose byanse nzoca mpeba oya nivyo nukuri nzoca nkura kwa maboko nivyo kuko ntabwo wobirikirana kagekana aragusuzuguje mana we reka aransuzuguje canka nyatsa umugisha none nkajya kweri uzovuga ngo narose umukwe ngo narose iki cyangwa uzoburose oya nawe Matilda reka kuntera umukosha ujya yozana imbere yiwane ngo azanye umukwe bazoraba iyo bapfa bayerera nka gahini barabe iyo baje ikintu cyo no kuhanura nk'umuvyeyi mugenzanje ntabwo wo murekerana ngo ajanirane nakaya kazeze bibaye ngombwa na jewe nzohaba ariko bibaye ngombwa hari n'igihe usanga atanu mwanya kwisi nukuri mumwicare kumana we mumuhereke ko agomba bakazisibara mu muryango nubwo uri kurambarira ngo nta mwanya ufise nyabona dukore twese ugende kuri ico kimuga cyanyu hewe ukore nanje nkore ayo matuzohuriza hamwe oya nukuri nta kibazo erega nanje sinovyemera ko maramara mu bavyeyi ego reka rero narinje aho iwawe none urumva ko nsanze ubwiye nta ngorane turasubiye umunsi mwiza yego watwese hewe ubu naho bari baguhaye imisi yo kunyica sinari nababonye mu mbabarire ugenda utabona ayo maso yawe akumariye iki warahuma naye ndiko ndihuta none wariko wihutira kuza kunyica nambe gusuma ariko ndihuta ntaye muhira urasumye wowe urasuma wabugeserawe ingene rusa wowe urasuma wewe cyangwa uvuye kurorera uburozi bwo guha umwana we wanje ubwo meze ndakwiyicire wewe aba ari jewe nzokwiyica Aywantumye gusuma abagutumye baca bakubwira ngo ugende uhumirije ugende uraca ku bantu nyaruke kugira ngo nteke kugira unyaruke rero ugende ururira abantu hewe umviriza ndakubarira umukobwa w'iwanje uve ko canze ndagusatura umutwe canda kunokora ibyo mituno nakarembona n'ubone no kubona bitabona wanyumvise kurugutura kubarira umukobwa w'iwanje uve ko niko ndakubarira bitabaye uko zokwica
Allo? Bitewe. Umeze neza? Okay. Aho ni sawa cyane. Umva rero tuninda kubajije. Urazi ko ndi mukuru wawe kandi urazi ko ndi nka mama wawe. Nagenda kugira inama shaka. Muri make icyo nashaka kubwira. Nashaka urekane n'urya mukobwa. Bekana nawe kugira ngo umutwe wawe utekane. Sivyo? Jembo ni gikuru nuko warekana nawe hanyuma uze tunyuranye n'aka gahungu kugira ngo katuvire mu rugo canke bibaye na ngombwa kanave mu buzima. Kave mu mwuka nyene. Kubera yuko iki gihugu cyacu cy'u Burundi abona kirimo abakobwa benshi kandi beza cyane pe. Uzoronka n'uwundi asumburya. Simbona impamvu uguma wizitiriye kuri jolie kubera iki? Umuntu amaze gukorera agasuzuguro nka kurya kaca ukunda hakarofa kagahungu we nkahubona ufise ijambo uri kusangira umukobwa na kana kazeze kagahungu ngaha. Umva nyumvira kuko je nije mu byo usigaranye mu gishingo ca mama wacu nije ndahari kuko nije mama wanyu musigaranye. Rero utegereza kunyumvira kuko nta kintu na kimwe ndakugira inama kitarico. Toni kuri utanyumvira nakubwiye iyi si y'u Burundi harimo abakobwa benshi beza basumba n'uki. Ifa kunyumvira kuko je nta kintu na kimwe sohora mu kanwa kanje kitarico kuri kandi kitarico. Rero wewe rekana n'ivyo hanyuma tubandanye ahubwo rekana turekana n'ivyo kuri telefone wewe uze kuza ku mugoroba muhira hama tubivugane neza by'ukuntu hagatindi ko tuvira mu rugo ko tuvira no mu muryango. Sawa. Kandi bana bya mujyi wawe umuntu aguhamagaye ututangura kujya ibintu na kuko ibintu urandi tudakore gaha. Sawa. Ubu rero bashe ubu wakubise kwirori yambashe neta amapantaro watabuye ubu rero wabaye umusitari rero wa vrai. Usigaye ni wanje wambaye gutyo n'ukuri. Oya none wowe uribagiye neza yuko ugiye kuvana kera ariko nari metse kuva mu bwana bw'iwanje ge twakurana ntunzi. Reka giye bujya no kubera nyene byasi byagenda gombye kuba umuririmbyi biranga ariko basi mabase mvuga telefone basi ndabyambarire simba numva meze neza mba numva nambaye gutya ndi mu bandi mba numva ndi sawa. Oya nanakimbi izinye urabona izi niko zigukunyene zikabuye gutyo nyene. Yego nk'inyi nayiguze iyi niguze 50,000 iyi mupira nawe urabona aho reka no mupira reka nabone ufise ukundi kuntu meze mengura hinduri ahantu reka sinari nanawubonye. Ibi nibisi mu byishinze byo kuvuna. Ego kweri. Okay gusa nyene reka ndakubarisha nagutumiyeko aho naje ndafise ingorane. Urabona wa mukobwa wanje Jolie yananiye ubyumve mvuze ngo yananiye ubyumve nka kabiri ndabivuze rimwe. Urabona rero yari yarose umufiance w'umudiaspora. Hewe ifaranga ziriko umuhungu ari hanze w'umubogari atacabaye vraiment yumvire naje w'umuntu nashimye. Hewe ndagerageza uko nshoboye kose akamubarira tuze kundamutsa muhira nkamutokagura ntigenda umuramutsi yo singorane wowe umusanga hajya muri saro canke shaka ko musohoke hama wowe utahe kare gusa nta bindi hanyuma dukwere hama mugere mariage kandi wumve neza uwo muhungu nico cari camuzanye avuye hanze yari yaje kumukwa hama bagere mariage. Hewe uwo mukobwa rero utiyakunaniye gute ubu rero afise agapfu bagendana mbega ndakita agapfu ndakita kanuko ndakita gake akamuga agasazi sinzi izina nomuha akanuka gapfayongo katagire pfo na ruguru kitwa amagogwa akaba haruguru nyiwacu
ubu niwe babururana ubu jolie yicaye ngaha muri saro aba ariko avuga amagogwa wumve nawe iryo zina ako kantu kitwa amagogwa karabuze na nyina karezwe na nyinabo urumva karapfuye nabi Jolie twaramureze turamuzi n'umwana wacu nubwo to yararose uwo mu diaspora yarakiri mutoyi yarakiri umwana wo ngaha nacu yarabuze ndazi ngaha mu rugo ndazi neza gatacho tubuze ariko ntumbwire ngo yuko yabayebye uwo muntu atokunda uwo mwana wo mwibarabara chikintu kibaho none ndakubaze uwo mungu yavuye hanze cyangwa mu Burundi aje kubera Jolie nyene kuga dufire nawe ari he basherekana abahamagaraze umugabo umviriza rero atarashika reka manda akwereka iryo shano rega naragafoto uyu munsi umwe naka urabona uyu muntu urabona ingene asa uyu ni wasigaye agenda oya banzira bibiri shambara yambaye aha nagomba kumukwereka gusa je canda yifoto ndayikora muri telefone yanjye ndakubaza sinibaza neza ko Jolie asbatamuroze cyangwa umukaka kuba karamuroze kubera ko sinibaza ko Jolie tuzi umwana wacu ngaha byo kundana n'umwana nk'uyu n'umuhungu nk'uyu umenga ni mayibobo reka nanje byo ndamaza kuvyibaza mugabo umviriza ngenda muhamagare we nawe utukagure ugerageze uko ushoboye kandi umere nk'umuhaye itegeko ari ngaha ngenda muhamagare wa Jolie sa ngo hano Ichanga Jolie sa Usichana kibazo au sizigura mama wawe nakubwiye Nakasuzuguro gusa kandi buryo wambwiye n'ibyo umwana yakanguye ubwo we ntawuzi Niche gutera amanyama Urero ko makutugariza nicaye ubuzi ngaha muri muryango ngaha Jolie Ubundi ko ndabaza ibyo ndibaza ndakumva Ude mungu yavuye hanze bafuye iki ku buryo uza kugendana n'imbwa nyambwa nabonye ngaha ayimicafu gusa imbwa ziga zikuga zicunga impanga ahubwo musega imikoma zimwe ziriko zirasura iminyota imbwa turi bakuroze tubijane kuvuza nishura si ndiko ndabwira muyomba ikanda babazi igihe mutari bwaro n'amahera igihe mutari bwaro n'itunga n'indi mufisi mwari imbwa kabine kuri kurabwira gutyo ubwo mu muhangare nguko naje wamumangara aho wowe urafise imbere wewe wa mukobwa erega mama zijya zose zibika zara magi ijya rero iri kirabika izo haviba magi rero ndakubwira wa mukobwa wowe nturekuriye kutugararira uracyari muto cyane uracyari umwana ugomba ku mategeko ya mama wawe aho nta n'isoni ujuka ukaduza urwamo imbere ya mama wawe nta n'isoni muyo ibyo uvuga byari byiza ariko umenya yuko mba mwiza nta n'umwe yaje yambaye